Abantu barenga ku bihumbi indwi nibo baheruka kuzurwa mu ruvubu n'umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira CVR. Aha rero ngo ni mu ntumbero yo kugira ngo bazoshingurane abo bahisi iteka. Petero Claver Ndayicariye umukuru w'uyo mugwi yabishikirije mu gihe yariko aha ikiganiro abamenyesha makuru. Hari n'ibindi bitari bike yashikirije, tumwumvirize. Ku mutumba Bukirasazi ku ruvubu muri komine Shombo mu ntara ya Karusi tuhamaze amayinga ashikane. Twatanguye amayinga abiri dukora ibinogo bitandatu. Ivyo binogo bitandatu twarabikoze turabiheza, hanyuma abantu ibisigarira vyavuye muri ivyo binogo mu majambo make tubiteranije n'ivyo twakuye mu binogo bibiri twita ibinogo inomero ndwi na munani, tubiteranije byose hamwe havuyemwo ibisigarira by'abantu bashika ibihumbi indwi n'amajana 348. Iyo tuvuze ico gitigiri dushaka mwumve ko hari n'abantu amagufa yacitse ivu, yacitse ubunwenwe. Ibyo biharuro tuvuga nibifatiye ku magufa akiboneka, naye handi hari amagufa yacitse ibivu, yacitse ubunwenwe. Ariko muri ibyo binogo twakoreyeko hari kinogo twise nomero ya 6 conyene kidasanzwe kinini cavuyemwo abantu bashika 1319. Ico kinogo ni kinini cane, cari gifise uburebure bw'imetero 10, ubwaguke bw'imetero 5 n'ico twita kuja mu kuzimu bw'imetero 2. Abaje kuraba ico kinogo bose baratangaye. Ubu rero tuvuye ku ruvubu, ariko tuzosigaho umugwi uguma hakorera, kuko hari ibinogo bindi tutaratora n'ibinogo batubwiye bifutswe n'umusozi wavutse igihe ishirahamwe Sojeas Atome ryariko rirubaka ibarabara rya Gitega Karusi Muyinga. Aho hantu hari umusozi mushasha, bavuga ko hari ibinogo 4 tuzorondera iryo vu rihavuye. Ubu rero mu majambo make tugiye gukora iki? Kuva ku munsi wa kane tuzotangura ibikorwa imashitsi aho ni mu Giheta mu ntara ya Gitega. Niho hari ibinogo 4 twatoye, ariko ivyo binogo 4 hariho n'ibindi twatoye ahitwa Mutobo ni kibanza kiri hafi ya harya hari kibutso c'ingoma zihaye Burundi Gishora. Aho naho tumaze kwatora ibinogo 2, ariko umanutse ku mucamo uja nk'Ingozi hari ibindi binogo 2 twatoye ahitwa Murembera agashimbira Nyabunyovu. Uteranije ibinogo 4 vya Mashitsi, ibinogo 4 vya Mutobo, binogo 4 vya Muremera, byose rero ni binogo 8. Mu majambo make ivyo byose tubitora kubera inkuru duhabwa n'abanyagihugu, abakuze, abapfakazi, abana. Turabahaye rero ikaze kuba bishobora ku munsi wa 4 mumenye kuzotangura iyindi chantier imashitsi, hanyuma ubutumwa bwa CVR mu bumenye. Ikigo cy'igihugu turiko ni gikorwa cyo gukiza abarundi bose atanumwe avuyemo, kugira ngo ukuri kubohora abarundi bose, kuko ivyabaye ntawo bandanya bihakana, vyarabaye. Ico twokora gihambaye nuko twokora twese turi hamwe, tugakora twifuza amahoro y'abarundi bose, kugira abana bavuka uyu munsi n'abazovuka ejo babeho mu mahoro gusumba twebwe turiko turakura. Twararonse abashitsi benshi ku ruvubu,
inama nshingamateka, urwego rurongowe na honorable ombudsman Edouard Nduwimana, turaronka ababuramatari batari bake, turaronka abihebeye Imana batari bake, turaronka abanyeshuri batari bake, n'abavuka hirya no hino, Ingozi, Nyabikere, Buhiga, baraje kuraba ivyo turiko turarangura ku Ruvubu. Imana rero ihezagira Uburundi, dukore turondera ukuri gukiza abarundi bose, hanyuma imitima y'abarundi bohoke, kuko imitima y'abarundi benshi yarakomeretse, kandi abo barundi bari mu bwoko bwose, bari mu ntara zose, bari mu bakenyezi, bari mu bagabo, abo bitavye Imana, abo bishwe bava mu myuga, bakora imyuga itandukanye. Mbere kuri Ale Majesté Barenga wo muri Iwacu yavuze ati hari mashirahamwe nka AC Genocide Cirimoso, avuga ati harabishwe mu 1993. Yongeye ko n'ibindi vyerekeye abantu bo nk'abavugira Iprona canke Frodebu canke abarongoye igihugu Domitien Ndayizeye, ati vyo bavuga mu bivuga kwiki. Naje niteguye cane, nzi ko ivyo bibazo biza kubazwa, ngira ntomore bwira abarundi bose ko ibwirizwa dukoresha, ibwirizwa ryo muri Munyonyo 2018 dukoresha, ridusaba gukorera ku makuba yose yashikiye Uburundi, turetse ko dusubira no kuvyabaye cyane byo bizwi cyane byo byaranditswe n'Uburundi butarikukira. Nico gituma ikiringo dukorera ko ari kuva mu 1885 gushika ku mwaka wa 2000. Usubiye inyuma cane, abarongoye inzego z'igihugu bariyumviriye ko ivyo byarashikiye Burundi amagume hari ico ashobora gupfana n'ingene Burundi bwatwawe butarikukira. Nico gituma bahereye kure, ariko hari n'ibindi vyabaye twarikukiye. Ivyo rero bya 1993, ivyo rero vya 1969, ivyo mu 2022, ivyabaye mu 1994, byose tuzobikorerako. Ngira nsubiremo gukorera igihe cacu 1885, hanyuma gushika ku 2008 niba nari nihenze gatoya, nico gice baduhaye gukoreramwo. Murazi ko ibwirizwa dukorerako barihinduye gatoya kugira dusubire inyuma kuraba yuko intwaro z'abanyamahanga ataco zifana n'amagorwa n'amakuba ashikira abarundi. Umuntu rero wese afise inkuru zerekeye ibinogo byo 1993, zerekeye ibinogo byo mu 50, 59, 69, 72 n'indi myaka 88, uyo wese arahawe ikaze kutubwira izo nkuru. Ahubwo mu kucishura neza ngira nabwira ingorane z'abarundi cane cane aha tugeze. Twarakoreye mu Kamenge ico bita ahahora ari isoko, dukurayo abantu barenga gato 200. Kubera ari 200 ntivyavuzwe cane, turaja Muhuta ya Rumonge, turakurayo abantu ibisigarira byabo aho bari barubaka inzu z'abantu bigenga. Kubera bari bake ntibyavuzwe cane. Turasimbira muri Marangara, Ngozi, aho bita kuri Ndurumu, hari barage d'irrigation agricole, niho babitora. Kubera batari bihumbi ntihavuzwe cane, ntihatangaje cane. Turaja muri Rusaka rwa Mwaro,
aho bita Makamba, zone Makamba. Turatorayo ibisigarira ahubatswe ishuri, kera hariho icayi, kubera bari bake atari ibihumbi ntihavuzwe cane. Hinga rero dusimbire ku Ruvubu. Ku Ruvubu turakora ikinogo ca mbere 500 arenga, ikinogo ca kabiri 800, ikinogo ca gatandatu 1319. Ibinogo 8 vyose duhejeje bituvyarira 7,300 arenga. Aho rero byaciye bitangura gutangaza ibyo twakoreye ko byose by'indi myaka. Kamenge bica biribagirwa. Oya, ngirabwira abarundi ko dukorera ku binogo byose vy'imyaka itandukanye by'amakuba yashitse, aho muterere muze muratubwira ibyo muzi, kuko ibwirizwa ridusaba kudukorera ku binogo byose. Ruvubu biteye ubwoba kubera bavuye mu binogo atari 500, si 1,000, si 2,000, si 3,000, dugeze ku 7,000. Niho byatereye ubwoba. Kandi Ruvubu, mwebwe abamenyesha makuru bimenyeshe, ifatanye na Nyambeho ya Giheta. Ruvubu ifatanye na Mashitsi ya Giheta. Ruvubu ifatanye na Mutobo hafi ya Gishora. Ruvubu ifatanye na Muremera, Gacimbiri, Nyabunyuvu, kuko hamwe haratangura hakuzura, bakaja handi bakuzura, bagaca bimukira handi. Ruvubu rero hateye ubwoba kubera igitigiri tugezeko. Kandi twabwiye ko tutaraheza mu murima w'ibigori batarasoroma ku Ruvubu, hari ibindi binogo batubwiye tutaratora. Wa musozi nababwira Sojeyasi Atome yashira ku bivu, turiko turasaba ko babikura. Hari ibinogo bine batubwiye tutaratora, mugabo abene gihugu bose batubwira ko biriho. Aho mu bigori batubwira ko hahambwe abapatiri benshi n'ababikira benshi. Tugiye gukora muri ivyo bigori dusaba bene ibigori ko babisoroma, mugabo inkuru zabo hakurya nabo hakuno zitubwira ko mu murima w'ibigori hari ibindi binogo. Nico gituma abapatiri n'ababikira misi yose bama baza ku Ruvubu. Bamwe bizera ko bashobora kuronka ishapure, umudari n'impuzu ababikira cyangwa abapatiri bagenzi babo boba bari bambaye, nk'uko umengo zizoba zikomeye gusumba iz'abandi. 93 rero turahakorera, 72 turahakorera, 59 turahakorera, 88 turahakorera. Ibyo muzi byose mumenye muzobikorerako. Iyo ni inyishu ya mbere. Abavuga bati ibi nibi ntiharagera, wobaza ati hazogera ryari, nta nyishu botanga. Ni kujya severi itarajaho, abo nyine bavuga ko severi yatevye kujaho, mugabo igiyeho igatangura gukora, baca bavuga ngo shiramwo ifire, hagarika. Kandi nk'utwo hagarika boza kutubaza bati mbega ko muhembwa muriko murakorera iki? Badutumye kurondera ukuri, kunwanisha abarundi, gufasha abarundi kurira, gufasha abarundi kugandara, gufasha abarundi kubohoka. Aha twohagarika ikibazo shokurikira, botubwira bati mbega muhagaritse kubera iki? Mbega ko muhembwa muri murakora iki? Aho barenga bakibajije, ngira muhishure kubwira nti mu kibazo cawe hari ico utavuze. Hari n'abandi bategetsi barongoye amabanga makuru muri politike bavuze bati ahubwo n'umunsi w'amatora severi kuye kubandanya ikora. Mwarabumvise ntimwabumvise? Urumva rero ko bavuze bamwe, urumenyesha amakuru ni ugutanga inkuru zose, abavuze ibi n'abavuze ibindi, kuko chaque opinion compte. Chaque opinion compte. Aho rero hejeje barenga banyumvise. Alain Désiré Karorero ndacishure baje mu Gifaransa ariko ndacishure mu Kirundi. Kuririra abishwe mu 1993, mu 2022,
mbega tubatandukanya gute bagenzi? Muri ibi bikorwa turimo, muri ubu butumwa turimo, ntihazogire usubira kwiyumvira ko Imana idakora ibitangaza. Mwikamyo itwaye abantu 15 harimo kamwe gatibuka mu mwijima kakinyegeza inyuma y'igiti c'umukaratusi kakarokoka, niho kavuga ibyabaye. Mu bacunga ibinogo byo mu Ruvubu, mutumve neza, ababicunga barabafunzwe mu mpimba y'Igitega, niko twovuga. Muri abo barabicunga amakamyaje bacababwira ati nimwigireyo. Harageze n'igihe mu babicunga hagera ko babica, kubera bari bigiye mu gasho imbere y'ubwiyimo. Mu gasho hariho abahutu n'abatutsi, bagenzi b'abatutsi barababwira bati harageze namwe ko muherekeza babandi mwari mumaze iminsi muherekeza mu makamyo. Harageze namwe. Bamwe baragenda baherekeje ibiziga ntibagaruka, abakabiri baragenda ntibagaruka, abagatatu baciye bakwepa kubera babonye abambere batagarutse, abakabiri batagarutse. Ntibagarutse kubera iki? Kubera abaho abafunzwe bwa ntibagarutse, ariko mu minsi heze baraherekeza bakagaruka. Kumviriza rero ibyabona dukuramo inkuru nyinshi. Ibyo rero ntimubiharire. Ico dukora ibyabona turabyumviriza, tukandika ibyo bavuga, turafata n'amajwi yabo, icyo twise les archives écrites et les archives sonores. Turiko turakora amarchive ahambaye.